uzi cane muri entertainment kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 Adojo-san asanzwe abikora neza cane hanyuma y'igihe Adojo-san natangaje Arsan H yuko umuziki agomba awuhagarike nyuma yo kushinga urugo rwiwe yaragarutse aravuga ati umuziki ngira ndawuhagarika ariko nyuma y'igihe gitoyi gusa aduca turamubona agarutse na cane cane jewe bimwe nama ndiko ndivugira yuko impano naho ugenda aho uja hose iragukwega tu kaguhamagara byari bimeze gute Trezo dutera inkuru gato y'ukuntu byari byifashe gukorana na Adojo-san. Ado is a sensational guy, bro. Kuko Ado twari dufitanye like na program yuko dukora. Yaraje adusanga muri studio nyene turiko turachilinga turiko turaba match. Charaza hari mwijoro. Hari kwa Trust Beats. Araza hari mwijoro nka like 20 arashika turaganira turamukwega araza muri studio atubwira ngo tumuvugirize indirimbo nari narakoze yarari hanze uko ni nawe yatanguye anzana like anyereka Trust Beats. Numva mwe musanzwe mufitaniye imigenderanire na Adojo-san avant imbere yuko utangura n'umuziki. Hama dushitseyo muri studio turamwumvisha indirimbo ama iyonye mumva ngaho mu iyonyene twasohoye twa Destiny niyo yakunze cyane bro yarashitse arakura agapira kwanza achara recording session yamaze na 30 minutes yarahejeje indirimbo twayimaze hasigaye video gusa. Wari usanzwe uri umuntu akunda gukurikirana ibikorwa vya Adojo-san cyane? Of course kuko nk'umuntu nyene uri normal uzinanye n'umustar ugomba kuba umukurikirana cyane. Ade nyene nahora nubu ndacana mukurikira cyane. Uraca mukurikirana kandi ibikorwa vyo bimeze neza cyane. Wasanze Adojo-san ameze gute nyuma ko ubugenzi muganira za WhatsApp kuganira ku marezo atandukanye? Wasanze Adojo-san ameze gute muri studio? Adojo-san are very talented, very professional, kandi are very friendly cyane. Nyene arakwisanzura ko nyene musanzwe muzinanye. Ado n'umuririmbyi yakoze indirimbo nyinshi wanashaka ni wa muririmbyi sinzi ko no vyita amachance sinzi ko no vyita strategie afise ukuntu akoze indirimbo ziwe zishika kuri ni gake ego birashika sometimes ariko ni gake Ado akora indirimbo ntiyakigwe neza cyane n'abakunzi b'umuziki mwiza na cyane mu ndirimbo Ado afise ni nkiyahe ndirimbo akubwiye ati Trezor MD apa yijya twakoze dukorana ka remix mu ndirimbo zanje toramwe indirimbo ushaka niya indirimbo ya Ado turoka vuga ati indirimbo tuba ariyo dukorera remix je nawe? Ni indirimbo yanjoheye umuzo yayikoreza ari wenyene yitwa Bararindiri. Yaranjoheye cyane je niyo numva twokorana remix. Abisabye aramutse ariko kubera iki Bararindiriye hambavu yuko afise indirimbo nyinshi zitambika zimeze neza niyo yanjoheye cyane niyo suje wumva yuko yokorohera nico kirimo mu advantage rotuma ntori yonye yaranjoheye nyene musanzwe. Yes yarakoroheye urumva ko Adojo-san kugira ushobore korana igikorwa ciwe nivyakugoye kugira ushobora umva barufitane ubugenzi muvugana muganira. Ingiye indirimbo irasohotse indirimbo ngira heze vyose yasiye ko amasanamu nivyakugoye kugira ushobore kumuronka Adojo-san narigiye abana ko yarafise umwanya muto cyane ngambwe cyo Burundi. Mugihe amasanamu nawe nyene yarigoye kuko twovuga ko twariko dukorera kuri programme y'umwanya wiwe kuko yarafise gushutinga ama video yindi video yiwacu ni ayihejeje nyene rumva twaciye tumusaba natwe turondera umwanya wo gukora video turayikora nyene mugabo urabona ko habayemo akigoro kiyo akigoro kuko rikora yumva ko
biba vyoroshe cyane. Mu mwaka uheze je narabonye kubona performance yawe uri mu giteramo gikomeye cyane ngamwe cy'u Burundi kitabwa n'abantu benshi cyane, ugasanga igiteramo kizamo abantu 10,000 kuza kuraba. Igiteramo novuga ko ari kigingi cya Kigingi Sama Comedy cyangwa kigingi cya Kigingi. Vyagenze gute kugira ushobore nka ijya performance ushobore kuririmba public nk'ijya Kigingi? Ndazi ko no mu star no munakomeye cyane munakurikirana. Vyagenze gute kugira ushobore kuronka opportunity yo kuririmba muri ijya show ya Kigingi? Vyose vyahereye kwa DJ Israel yampaye iyo idea yo kuja kumusaba Kigingi. Nawe yanabimfashijemo anashima uko naragiye ndamwegera Kigingi tuvugana ndamusaba yuko no performinga nyene by chance aranyemerera ambwira ko azondonderera umwanya. Ijya public yabonyemeze gute ya Kigingi? Abantu barashoye kuryoherwa uko abyifuza indirimbo zabonye zimaze gushika mu bantu? Nararirimbye indirimbo imwe Soja. Abonye abantu barayakiriye neza, bari bazi nyene bari basanzwe bayizi hafi ya bose. Rero nabonye nyene public yari imeze neza cyane. Public imeze neza cyane. Yes, urakoranye na Dojo San, nundi muririmbyi ubona ngaha mu gihugu cy'u Burundi wifuza gukorana nawe collab? Wari wese nyene nta numwe uwo zansaba nyene ko dukorana, nta numwe no kwanye. Ariko kameme uwo bufise nk'umwe ari mu ndoto yo kuvuga ati hamwe no korana nuno muririmbyi hari ahandi hantu kandi naje izina ryanje ryo shobora gushika. Navuga B-Face Sadbi. Mbega Trezor mbyarashobora yoshobora kugenda neza mu mudiho wa rap? Nabyo nyene bishobora. Baduha akabiti uducishirizamwo aga freestyle. Nabanza kwitegura kungano bishobora. Twaba twabwiye abakunzi ba Explosive muri rusangi yuko tutigera twicara ngaha turi twenyene, ntitwigera dufata ijambo turi twenyene, twama turiko turabaha wa mwanya mwiza kugira ngo nabo babashe kugira bimwe mu vyiyumviro vy'iterambere baduterera, na cane cane yuko tutabafise ataho umuziki wacu woshika, mudashigikiye zino mpano nta nahamwe twoshika. Nico gituma ngira nsabe Hassan H bankundire bashire ko akanumero kugira ngo abadukurikirana babashe kutwakura hatubwira ukuntu bakiri ino ndirimbo. Ni indirimbo imaze 3. Indirimbo imeze neza cane. Indirimbo jewe narayiravye clip, ni nkiraba clip Hassan urazi yuko biba bigoye cane uzoshaka kubirabe mu ma clip iyo umuririmbyi azwi amazigiye kinini, ndavuga nkado ariko arakorana n'uwundi muririmbyi wa nouvelle génération. Muri clip ugasanga umuntu ari à l'aise, ari sanzuye, byari bimeze gute muri shooting? Na cyane yuko jewe mporanje no muri shooting surtout kuri terrain, abona ukuntu ibintu biba byifashe, ukabona yuko umuririmbyi kurundi ruhande umengo ntari à l'aise bivanye n'ukuntu peut-être aba yubaha wa muririmbyi cyane abari umuntu atamenyereye cyane. Byari bimeze gute kugira ubashe kuba à l'aise kujya kosiga Trezo apa yuko mwari musanzwe mufitaniye izo relation z'ubwo bugenzi bundi cyangwa mwari mumaze guhurira muri studio? Apa nyene yuko twari dusanzwe tumenyeranye, adonyene navuga ko ari umuntu nyene vuga ko nyene biba bikenewe ko mu icubahiro ciyo ko n'umuntu akomeye, n'umuntu ari honorable mu Burundi. Rero turiko turakorana navuga ati ngahanye mujiwe ndaza kugerageza ndayijanisha mu muri wamaze kumumenyera vibe ziwiwe. Nari ndazizi ndagerageza nyene kujanisha na vibe yiwe, ndagerageza naye ndashiramo n'utuntu twiwanje ibintu bigenda neza. Asane sinzi ko haravye ijya clip neza witonze. Hari ukuntu Trezor yatinga havuga ati ya n'umuntu umujene w'imyaka 26 bimeze gute ko hari abantu benshi nuko rasumbya kwatinga bamfashe bacishe nk'amasanamu y'ijya ndirimbo. Uraza kwirana yaravye ndavuga ati umwana afise imyaka ingahe gute ashaka kwatinga nkuko unye en plus n'umuririmbyi nkuko, tandis que hari indirimbo uhora ubona ugasanga indirimbo ni yiwawe ariko ni wisanzuye voilà.
mengo ni indirimbo baguhaye ibindi bintu ukaja muri mods ugashobora gutamba uri kumwe n'umustar akomeye nk'uyu ndibaza ko ni ikintu experience bofise experience bofise ariko ndibaza ko gukora igikorwa n'umuririmbyi ni performance yawe kugira ushobore kugati wawe confidence gati yaje ndafise confidence yanje rero reka ndashobora kwigaragaza ndibaza ko Trésor nawe muri generation gusanga umuririmbyi nuko murakorana ariko arakudomina cyane muri video indirimbo ari gwawe birashika cyane ariko urana ko Trésor yaragerageje na cyane gose kugira ashobore kuririmba ashobore kwerekana ko ashoboye imbere ya Dojo Sandi baza ko na Dojo Sandi yabonye ati umupeti arafise tana itara nitwerengereza ngaha nyene ni giki ga Trésor obwira Dojo Sandi mu gikorwa yagufashije kandi ubona ko ni indirimbo yawe novuga ya mbere imaze kurikiranwa n'abantu benshi cyane ku rwego rwa as always ndamushimira cyane kuba yaramaye opportunity kuko inindi step kuri kariyere yanje yabashije kumfasha kugira ngo nyene mfate kandi nguma ndanamusengera nyene abandanye aguga neza hari hose gumu umurinda na famille gumikura feedback y'ino ndirimbo imaze indwi zitatu gusa nibaza yuko utarabona feedback nyinshi ko iracari nshasha iracamwa tubushasha na cyane ariko kameme hariho bimwe umaze kubona hariho feedback y'indirimbo imaze kukuzanira nziza na cyane ni nk'ibihe bintu utari witeze kuri ino ndirimbo uri kurabona muri kano kanya cyambere like growth iri kirakuramwo it's unbelievable nta ndirimbo rimwe nabwigera nsohora nyene uburyo iduguka kose muri kano kanya mbona indirimbo iri kiragenda neza shaka ibintu n'abantu baguma bamakuhaje bambwira ko indirimbo iryoshe nyene bama positive like feedback ngo ntibizohava bigorana kw'ishure bakubwiye ngo pfukama ugati pfukama tuguye igiti kandi uri umustar cyane ubustare buhari kuri wowe ndi kw'ishure nyene mfuka mba ndi umunyeshuri ubustare biranze y'ishure Trésor anakona amasari ariko aragenda anakomanda amasari ariko aragenda indirimbo ngira sose indirimbo iragiye ku rugo rwa YouTube basho kuvuga ati n'urugendo rwiza nabonye ko nshobora gukora ugerageje kuraba twitege iki muri no 2026 narijya tugiye muri sama indirimbo shasha tuyitege muri no sama narijya tugiye muri vacances kwera basho kuvuga ati yana agenda afise ibikorwa byinshi cyane muri vacances nkunda gukora hari izindi collabo tugiye kuronga n'abarinzi bo nga cyangwa n'ibikorwa bya Trésor ari wenyene navuga ko indirimbo yari yose nosohora yaba collabo cyangwa yo bari DJ nyene yoba ari indirimbo ifise qualité indirimbo ifise nyene ivyo ubukeneye kumva ivyo naye mba nkeneye kuguha wumvirize so indirimbo nosohora muri sama ko yoza kose yobiryoshe uko yoza kose yobiryoshe dufise abaririmvyikazi beko rabikora neza muri no minsi Trésor abaririmvyikazi ndavuga abigeme bariko barabikora neza muri no minsi wanashaka bariko barakorana inguvu nyinshi cyane nko muri bakubwira ati muri sama na cyane ko abantu baba bakeneye za ndirimbo nyene zifise vibe za zindi ba vibinga baryoherererwa muri sama nyene bakubwira ati toramo umwe mu baririmvyikazi bariko barakora cyane muri no minsi mwokorana collabo umva yuko yoryoha muri sama nubaye muririmvyikazi wohitamo ngahi wacu notora Gina Gina kubera iki Gina niwe nyene numva twokorana indirimbo iryoshe cyane ariko bazi kumwegera turamaze kuvugana turamaze guhurira hariya kwiteka turamaze kuvugana na cyane ko musanzwe munakorera kuri imwe bose studio imwe kwa Trustbeat no yakoze amasanamu y'iyi ndirimbo musanzwe muhurira ku bantu ngira nka bose sinzi
ntimurahura na rimwe ngo mwicarane mubashe kuganira umubwire ati turaba akantu twicarane dukore kuko je kenshi na kenshi nkunda guhura n'abaririmbyi iyo duhuye nyene tuganira ibindi bishitse tukaganira ivy'umuziki tuba turiko turabafelicita yuko basohoye indirimbo nshasha canke tubabaza nyene ishasha bizoza ryari ga nyene like taking the step to kumusaba collabo vyoba bamaze kubitegura na cyane cyane yeah murashobora no kubitegurana nkuko wadona we yashitse avuga ati reka dutegura akantu kameze neza yeah ninjiremwo nanje na cyane cyane ku mwanya nibiri ku mwanya muratwakura na cyane cyane muraza kutwakura turi kumwe n'umuririmbyi Trésor MD umuririmbyi amaze imyaka 2 ariko arakora gushika muri kano kanya aduha ibikorwa ku mwanya ibikorwa byiza agerageza gukorana cyane cyane ibikorwa byiza biryoshe ibikorwa bitambika na ibikorwa bitambikana cyane cyane Trésor ariho comedian yigeze kwicara ngaha muri Explosive baratubwira ati ndakunda akazi nkora nk'umukomedian ariko sinifuza kuzosaza kuzobumutama ndiko nkikira umukomedi mbega wewe kuri iyi myaka yawe uri mu muziki uri kurakora umuziki urifuza yuko kuzosaza ukiri muri uno mwuga kuko ndavyifuza cyane kuko ndakunda kuririmba ndakunda like the intensity kuko nyene nivyo vyatumye ndanahaza yataba kubw'urukundo ndabifitiye cyangwa ndinga abakunzi ba Trésor MD bitega iki hanyuma bitegura iki ubabiki ibiki nuko nabibemereye last time I was here abwiye ko every 2 months nzandaba indirimbo hariyo n'indi iri muri stock mugamuru no mwamwe muravibinga ni na cyane cyane ni nshasha turi kumwe na Ado mu mezi abiri uzozura duha igikorwa gishasha bisigura ko ubu turi mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kw'indwi ugiye kudukina igikorwa gishasha isubira kino uri kumwe na Dojo San of course bivuga yuko wewe nturi muri babandi bavuga ati reka turindire ibiharuro bikwire murambona abandi turindire ibiharuro bikwire hama dusore ikindi ivyo twarahejeje kubiharura byarakwiye ibiharuro amaze kwipanga kwibona ariko ni navyo kubera uri kuramuraba Trésor MD arakurikiranwa afise abantu benshi cyane barashika nka 27000 ka bamukurikirana kuvuga ni benshi ko mu myaka 2 najewe nongerejemwo iwanje izwanje zibiri ni ku mwanya nibiri ku mwanya abakunzi b'umuziki mwiza abakunzi b'umuziki ndundi bagende gushigikira uno mwana w'igihugu of course bagende gushigikira ino mpano niba twama turi ngaha turiko turasaba ati ni mushigikire zino mpano z'igihugu ni mushigikire bano bana na cyane cyane baba bakeneye gushigikirwa cyane kugira ngo babashe kwandanya bagira ingufu mu minsi mikeyi ya San H nko mu myaka ingahe hazoze na awards bategure ama awards canke je na San dutegure gutanga ama awards kugwaruka rukiri ruto ruri mu muziki ivyo nizo dushaka nukuri ivyo dushaka tubona ko aba upcoming generation yo baririmbye ariko barakora bariko baraza neza cyane mu muziki generation y'abaririmbyi bagicaruka gukora ndibaza ko nayo yo category rikenewe cyane mu muziki kugira ibintu shege neza cyane nako ku murongo wa telefone urashaka twakora kuri 61 20 ubusa ni 61 20 00 ndacaba twandikira ubutumwa bugufi kuri 61 0405 0402 54 ndibaza ko ino message urashobora kutwandikira ibintu bikagenda neza cyane ariko baratwakura turamutse nawe nose ko dukikana muri kano kanya abari muhira weekend imeze neza cyane gusa no ariko agatelefone kadukundiye yes muraza kutwakurana cyane muratubwira ati indirimbo ya Trésor MD ari kumwe na Ado Josan indirimbo ni Destiny indirimbo muyumva gute indirimbo muyibona gute mbega mwo muhanura iki canke yongereza iki canke akure mwiki kugira ngo umuziki wa Trésor yes hello Explosive yo mambo vipi fresh umeze neza
Asansa anyerera bamfashe bagarukana ijya ndirimbo bamfashe bagarukana ijya ndirimbo tuyivibing ariko kandi murabandanya mutwakura turakira amapele yanyu. Indirimbo ni Destiny, indirimbo ya Trésor MD ari kumwe n'umuririmbyi Ado Jejosan, umuririmbyi asanzwe akorera umuziki wiwe hanze y'igihugu cacu c'u Burundi. Ariko kandi abantu bariko baradukurikirana gushika muri kano kanya abariko baragerageza kutwakura bikanka, bagerageje kutwandikira ama message ba Nadine mu Gihosha ba Salo. Alo. Ni sawa. Eganisa. Tuvugana nande? Noka kamaherere mu Kinaniratro. Kinaniratro meze neza. Kinaniratro wane amarere. Ego. Indirimbo ya Tezo. Ndamukunda gose. Asante. Muramutse ariko arakurikirana. Niyo ndi muntu heza nyari karangira nyine ngo ndamabaramutse. Arakumva, arakurikirana muramutse. Trésor karagukunda gose. Merci. Yumvise abafana ko arakubwira ko cyomeze gutsiga Trésor. Birangera. Kunda bakurikirana ibikorwa by'iwawe, wabahaye igikorwa ciza. Bon, birangera cyane nivyo binama na courage yo kuguma mbandanya. Nivyo binyerekanye ko ivyo ndiko ndakora biriko birakunda. Datamba wirorera. Yeah. Na cyane. Yes, ku bakunzi bacu reka twakire apere imwe canke zibiri gusa na cyane ko umwanya uri kuraturega na cyane kandi inzu yuko muri ko muradukurikirana muri benshi ndazi muri ko muragerageza kutwakura muri benshi kuri babanzi muguma mutwandikira 5 kuri 5 abadukurikiranye kuri YouTube nibaze yuko ariko abantu badukurikirana kuri YouTube naho mutari ku mwanya mutabasha kuranka wa mwanya mwiza kugira ngo mutwakure. Yes hello. Yes hello. Ndashaka mumbwira Trésor azoza ni piano nayo. Azo ni piano nayo ndayishaka. Sawa George. Yavuze? Mama. Ndashaka ko mu ndirimbo yitwa Hazo. So ya Trésor nyene. Azoza ni piano. Sawa. Piano. Yeah. Mushire mu ndirimbo yitwa Hazo. Yes. Avuzenga ngazo mushire piano. Ashaka zo muririmbira mu style ya mapiano. Webisega. Ari imwe nari nasohoye yitwa Celebrate. Ngani niyo mu bihe vya Christmas. Yeah. Mbwa iriho. Yeah. Trésor, ko dusa nk'amako turaherengeza kirigano cacu n'akaka jambo abariko ragukirana abafana biwawe bakunda ibikorwa by'iwawe bagukurikiranye kuva tugitsangura gushino sa. Mwakoze cyane kubakurikiranye kino kiganiro. Namwebwe Buja TV mwakoze cyane kuntumira. It's my honor to be here. Namwebwe kubafana banje nuko murankora akazi muri no minsi na cyane. Gume vibing indirimbo yanje featuring Ado Jejosan itwa Destiny ku rubuga rwanje rwa YouTube. Itwa Trésor MD mugume muyiraho mu vibing. Na cyane ku mwanya nibiri ku mwanya abatabashije kudutora ngo tuyage utuntu n'utundi mutubwire uko mwumvise indirimbo ya yono muhungu wacu Trésor MD. Nibaze yuko tuzosubira ku munsi wa mbere na cyane aho tuzoba turi ku mwanya n'amakuru y'abanyemano bari ku mwanya na cyane. Ndagushimire cyane byari by'agaciro gukorana nawe Hassan. Yes, ndagushimire cyane nice, nshimire cyane Trésor, nshimire cyane abo muri cabine technique, ndabifuriza cyane umunsi mwiza wa gatanu, ndabifurize abakozi bose bari kwadukurikirana bari muhira canke bari mu mamanza mu reception atandukanye. Ndabifurize weekend nziza, tugiye gutangura weekend tumeze neza cyane, dufise vibe imeze neza cyane, ariko gahunda ni imwe, nimugende mushikikirire ku Trésor ku rugo rwa YouTube, mugire subscribe, mugire s'abonner. Urumva ko agiye kudutamo ibikorwa byinshi cyane byo muri no sama. Dusubire ku munsi wa mbere, Imana niyo dutiza amagara, dutangure no kwezi kweza cyane kwa gatanu tumeze neza cyane. Ndabakunda cyane, dusubire ku munsi wa mbere, Imana niyo